Tahura neza kandi uzohore wiyumvira gutya. Niwiyumvira gutya ndakurahiye yuko ubuzima bwawe buzohinduka, ndakurahiye yuko ubuzima bwawe buzoja ku yindi level utari witeze, kandi ndizera neza yuko niwabishira mu ngiro by'ukuri uzobibona vuba. Tahura yuko amafaranga uronse mu buzima bwawe, yaba make yaba menshi, tahura yuko ari nk'imbuto. Twe twakuriye ahantu barima, murabizi hariya iwacu barima, murabizi yuko carazira kikaziririzwa kurya imbuto. Tahura yuko amafaranga yose uronse udakwiye kuyacisha mu ntoke zawe gusa ukagenda kuyahereza uwundi. Udakwiye kuyacisha mu ntoke zawe gusa ukagenda kuyaha wa wundi adandaza impuzu, canke wa wundi adandaza ivyo kurya, canke wa wundi adandaza ivyo arivyo vyose wifuza kugura mu buzima bwawe. Umenye yuko hariho igice c'ayo mafaranga utegerezwa gusigarana wewe akagusigarako, naho woziki naho vyogenda gute, ukavuga ati aya mafaranga ategerezwa kugumana nanje. Niwatangura kwiyumvira gutyo, ugashiftinga mind yawe ugatangura kwiyumvira gutyo, hanyuma mu nyuma ukavuga ati okay, imbuto zagwiriye canke amafaranga mbona naziganije arashobora kuba yagwiriye, reka mfate aya mafaranga nshobore kuyashira mu kintu, hanyuma iyo business nzoba nsize mu ayo mafaranga izotangure kumvyarira ayandi mafaranga. Ni kuvuga yuko ni nkuko ufashe imbuto ukagenda mu murima ukazitera, iyo ugiye kuzitera zirazana izindi mbuto nyinshi cyane, zirazana umwimbu mwinshi, murabizi. Ariko si igihe cyose, kandi urashobora kurima ugahomba ntihagire ikintu cimbuka na gitoyi, cyangwa ukaronka bikeyi, ariko ukamenya yuko a partir y'ivyo bikeyi nyene canke ubwo buzima uri kuracamwo nubwo nyene n'ubwo rugendo nyene, nubwo nyene ubwo rugendo tuweza kubandanyamwo. Ubwo rugendo ukarubandanya, ukagwa ukavyuka. Esheke ntibisigura yuko urashobora kugira esheke gatoyi mu kintu temporaire, esheke temporaire. Urashobora kugira esheke gatoyi mu kintu, ariko ntibisigura yuko uca uhagarara canke uca uhagarika. Oya, umuntu aguma abandanya, ubuzima burabandanya. Hanyuma rero umaze gushikaho ya business yawe ishobora kuba iri stable, hama rero uca utangura kurya ku vyamwa canke uca utangura kurya ku mwimbu uba waronse. Ibi ni ibintu bikomeye cane bitazi abantu benshi, ariko ndiko ndabikubwira wowe kubera ndagukunda. Hama reka ndakuramutse, ndizera kuri amahoro, ndizera yuko ivyo uriko urakora biriko biragenda neza. Reka tuzore tuganira. Ni waba wifuza yuko ivyiyumviro vyanje vyoshika kure, bigashika n'ahandi hantu abandi bantu bagashobora kuvyumva, genda hariya kuri YouTube ugire Kuziko TV, uca ubona ibiganiro vyinshi cyane tumaze gukora ku mafaranga, kuri business, kuri mindset, kubera ibintu vyinshi ibi byo tuvuga canke ivyo tuba turiko turakora canke ivyo wewe wamukora mu buzima bwawe bitangurira mu vyiyumviro vyawe, niyo bitangurira ivyiyumviro vyawe, hama no mu mutima wawe, vya bindi ushira ku mutima kenshi no mu vyiyumviro biba biriyo. Hama rero bigaca vyimanifesta canke bikiyerekana mu buzima bwawe. Rero genda hariya, hanyuma urabe ibikorwa maze gukora canke ibiganiro ushobora kuba maze kugira. Ndizera neza yuko ushobora kuhakura ikintu gishobora kugufasha mu buzima bwawe, ugasanga nawe uragize ico ushikako, kuko ni benshi batubwiye yuko ivyo dukora, ivyo twakoze vyababereye umuco. Nawe woshobora kubamwo, ugasanga turakuzaniye umuco mu buzima bwawe, hanyuma gutyo ubuzima bwawe bugahinduka. So iri nibanga ryoshobora guhindura ubuzima bwawe, ndarikubwiye uno munsi. God bless you.